ufise okunyereka mugenzi iyamazi azikurutse mw'iriba. Uwaragwaye yarari kw'iriba ry'Ibetesida, Yesu ariko arahahita amugirira ikigongwe ati uragomba gukira, nawe ati nta n'umwe mfise okunyereka mugenzi iyamazi azikurutse mw'iriba. Bwira Yesu, bwira Yesu umuganga mwiza, bwira Yesu, bwira Yesu ibikuremereye, umuganga umugira neza, aravura aravura kandi agakiza ku buntu. Saramubarira ati nuzinga ikirago cawe wikorere uje muhira kuko ubu umaze gukira, ariko kubw'Abayuda ntibanezerewe namba kuko ari kw'isabato basanzwe baziririza Abayuda. Yesu aramubarira ati nuzinga ikirago cawe wikorere uje muhira kuko ubu umaze gukira, ariko kubw'Abayuda ntibanezerewe namba kuko ari kw'isabato basanzwe baziririza Abayuda. Bwira Yesu, bwira Yesu umuganga mwiza, bwira Yesu, bwira Yesu ibikuremereye, umuganga umugira neza, aravura aravura kandi agakiza ku buntu. Satani afise imihigo ntiyigera anezererwa, nagomba yuko twomenya ivy'uwo muganga mwiza. Yesu ni sabato nziza iruta iyo y'Abayuda, niwaduha kuruhuka tukava mu vyatubuza amahoro. Satani afise imihigo ntiyigera anezererwa, nagomba yuko twomenya ivy'uwo muganga mwiza.